Inyuma ya L9 mbega Thiago abarizwaye hari ahandi kantu ari akandi kantu ububuye kugira basi tumenye ati burya rega Thiago tekira hariya kwa L9 yaravuye y'ubunye hari ahandi hantu yakubiti kwa L9 naravuye ariko n'ubu ayo ngose ayo kuvugasha umuntu wese dukunda yataja muri Serbia hajya Serbia iri kwiratwara abashiri benshi b'abantu yamaze kubura abantu batatu bamwe bigira muri Serbia nta nabaye mugaje sinzobaheba ndabarinde bamaze bashikiyo bariko baraje akanoti kamaze kabiri bamaze baba diaspora abasheri bawe bose baherere muri Serbia baherere muri Serbia sizi cyo bariko baraja kurondera nukuri bambariza nka wewe uwo gwa kanoti we ntago wojayo muri Serbia je nabonye ama video nabonye imengo na video y'agahinda ni ibintu nyene byo guca muri Srago ariko wemeye ko abasheri bawe baje muri Srago nera ko batanseze kugira bashore kurondera ko batanseze mugere bashoboye gushika aho bariko baraje ni bashike ni bon hanyuma baca ko gafaranga hanyuma ngo bariko barahukana ngo ni benshi cyane bawo donc je mvuze muri ntuze yiwanje ko batanseze rero nabaseze umugakuva bavuye ku kibuga cy'indege gata message nimwe barasura kuronka ni barakwandikira mbega uzomenye umukunzi wawe aracabaho canke yapfiriye muri ico gihugu Serbia uvuga ati ushaka nyene bakurongekera ka message basi uvuga ati ndacahema ndacabaho ndacameze neza ntunambwira igihugu wobugezemo ntunambwire kuri muri ryashamba ryasi nabona ryashamba nabona bamanuka ariko moto dusumira ngo L9 muri Serbia yarageze ugiye uhava pfirayo n'ukuri kubera iki hava pfira muri Serbia reka n'ubu ntituravyemera neza yuko basa bashitse muri Serbia bakibaho kubera ntibakija online kandi urazi yuko hari amantuzi aguma ama wifi aguma yakije none wowe umaze gushikanze ntusure ku murongo oya usanga telefone bazigurisha kugira cyangwa utakiri interesse naba wasize mu Burundi oya telefone irashobora kugira telefone irashobora gushika hari ugasanga arayigurishije kugira kwiza ry'amahera bikaca bisaba yuko arondera yandi kugira kwandikira cyangwa ugasanga connection zari ntiziko ziramumera neza tu kandi bakoresha wifi bakoresha wifi bajya ko baca badandaza amatelefone ariko nibaza urinzi uva mu Burundi uja muri Serbia ba wipanze ubu ufise prazo kwenda kudandaza telefone none warabuze ugutwara ntavyo nkereye ariko ubishaka waragiye none uca wumva ko twese tujana na L9 L9 uwawe L9 bari muri Serbia Imana ishimwe L9 ugeze muri Serbia ariko agiye kuca vyibuha ngira azovyibuha zovayo na bwa buhanza buzomeramo imishatsi hajya rero ngo bamwita gute uribuka kajya kazi nakunda kwita Yes, ndabaramukije abakunzi ba Star TV iyo mva mukagera narinda bakumbuye cyane kandi murazi ko dukundanye iyo mbakunze namwe mukwiye kunkunda kandi utaremye nibaze kutomwanka dukwiye gukundana I'm Star Boy the energy Mr Recorder Mr Meat Mr Kimararungu Mr Love in Town Mr Lifty Mr Ubeshi ivyo bigana bica kuri Star TV all from Burundi East Africa ndetse no kwisi yose now turi kumwe n'umwigeme novuga yuko atari ku nshuro ya mbere aza muri Star TV umwigeme adasanzwe amaze guca mu biganiro byinshi bitandukanye mwagiye muramenya ibiganiro byagiye biraryoha nawe akagenda araturyohereza ibiganiro yamaze gushika mu bwa Star TV reka tumwakire muri gwa rukundo ni wabona kino kiganiro ze kubuwa mbere kugipartaja ugereze mushikawe basazawe ndetse bose kugira bashobore gushikira ico kiganiro kugira bashobore gukiraba ndetse babandanye gukorana subscribe kugira tubandanye gushigikirana muri gwa rukundo numwigeme mwiza cyane reka renda mwakire umeze neza komeze neza ku muntu umenga usa na haje usa gute na move umeze neza cyane yego sava ko twari twahebanye none asha sana iminsi yari yabaye myinshi cyane yego yes uko biri kose reka turamusa abakunzi ba Star TV mbere yuko dutangura ikiganiro kubera ko iyo tugeze ahantu turaramukanya yego ndaramukije abakunzi ba Star TV aba followers ba Star TV tubasaba kubandanya muguma muri following mudushira ko ama subscribe ama like bamwita Thiago Tequila umeze neza sava kusa neza none bisanzwe abana bo kumusaga hariya zakinanira ngo barirekura cyane amato asubira ngo uzire muri bisi nimwe abana bamukinanira zahariya anye dufate ari Asize ibintu nk'ivyo abana baho ngo nabantu birekura cyane uri no muri arabirekura rero nabifata urifata cyangwa urirekura urifata iyo bishitse ukiyifata uca wifata he
nifata aho mbabaye hajya birashika ukababara ahantu ukunda kubabara mu buzima bwawe bwa misi yose ni he nibaze nawe nyene birashika nawe ukunda kubabara he so je nkunda kubabara iyo nshonje nyene iyo nshaka ibyo gufungura ca mbabara nkaca mfata umugozi nkaca nubikamu hariho nande wari ubabara udashimye kuvuga mugabo hariho hatubwira ariko nta kibazo nimba nanje nahibagiye ca mvuga ati kuvuga nawe ndakubaje niyo uhora ubabara so aho niho hambwira ca mvuga ati yego aho urahanyibukije ndahababara ndaza kwakwibutsa uraza kuhambwira umeze neza ariko sava imisi myinshi cyane kandi abakunzi ba Stati bari bagukumbuye naje nahita bakumbuye inyuma yo kuba mu rukundo na R9 uno munsi Tiago bimeze gute no munsi Tiago n'umukobwa ari strong uno munsi ahagaze hehe mu buzima busanzwe bwa misi yose yibeshejeho gute no munsi magaze mu kiranira niho ndiko ndaba niho sanzwe mba niho mvuka hanyuma mu buzima bwa misi yose nyene n'ubuzima bwo kurondera nyene vya misi yose okay ko biri kose ati n'ubuzima bwo kurondera bwa misi yose yirondera uraronka canke urabura ndaronka bien sûr bona sa nk'uronka canke ubura uburonka basa gute ubura nawe basa gute ndashaka kumenya itandukaniro riri hagati y'uronka nawe yabubura muri ibi biganiro ukora ntubandanye bikora bisigura ko ndonka ukunsa bisigura ko ndonka wewe ukusa bisigura ko uronka naje ndaronka ushobora kutubwira ukoresha izahe nguvu kugira ushobore kuronka kuko ngakora business zisanzwe nkaza canka giki ikindi za amafaranga cyose ndagikora uragikora yes naho uba kuyora ivyari byo byose uvuga ati jewe naho yo amazira ntoki ndakora urakora ukemera nyene ukakoraho nana ivyindi zamarira ga star boy konza abakobwa mufise ukuntu mwishima nyene ukuntu ucubibona bya bindi by'abakobwa ucubibona na wewe bya bintu byo kwishima ugaca usanga urishimye ukavuga ati je kajya kazi sishobora kugakora mbere ugasanga ni n'umusheri wawe yakurangiye ako kazi ukavuga ati sheri sishobora gukora ako kazi no ahindura ivyo tubikora iyo turi muri Afrika muga tumaze kugera mu mahanga naho bagwana ko zibizigura vyoza kubera ko uzi ni no turi kurinjiza wovuga ati nikiziga nta na kimwe wocoza ikibazo nari kiri aramara winjiza ikibazo cyo bahe akazi utokora mu buzima bwawe bwa misi yose nakahe kudandaza umubiri kudandaza umubiri haje umubiri wawe nturawudandaza erega kudandaza umubiri ntibisigura yuko muvugana mutaratangura murashobora kubikora akaca gwa gasoda mu nyuma aho deja wadandaje biratandukanye none wenda kubaze question umukobwa mukundana yaje muhiri wa mugacira inganyuma mu nyuma ugasanga vyitayemo yageze gutana amera déplacement horumo mugari ari kurengereza ko ndakubajije na amera déplacement horumo ayo gutaha ndayamuha mu gihe haba hari bisigura ngo mwamwaguze ariko aguhaye menshi ucumenga mwaguze ukuntu oya je cyamvuga ati ubu mara yabukora benshi batandukanye kuko murashobora kubikora n'umuntu ugasanga ndetse muri n'abagenzi ariko mumaze gusezerana akaguha kanoti nyene gakwiye nawe nakubajije umukobwa mukunda nawe yaje kukuramutsa mugaheza guciringa mugaheza kuryoga mugaheza kugira ibyo mugira yatashuka muhamera déplacement hajya ngo bakora ibiki wamuguze hajya ngo bakora ibiki ibaze na bikenge ni horuko unze kubavuga ngo namabanga yawe wubatse none bajya abantu ko babikoze batubatse ntumva ko babacinye y'amategeko ari amabanga yabubatse ibintu biba hagati y'abantu babiri nta muntu wa gatatu akeneye kubimenya kandi nimushaka kubikorera mwibarabara mu bikora ahantu hinyegeje amato cumba hari amarido hamuhora ubikorera atanu umuco wo kwinjira hamuhora ubikorera Tiago niwe uhora ubikora hagiye uhora ubikorera wewe kumurahazi so uko biri kose tina amabanga yabubatse abantu babiri nariko ndabaza kino kibazo giti kubera iki abakobwa bakunze kwidogera abahungu cyane bakavuga ati abahungu nta banga iyo ujyamanye n'umuhungu kenshi cyane usanga abahungu aribo bagenda baravuga ati ujya mukobwa kanaka twarajyamanye ariko ku bakobwa ntibikunze kuba cyane wibaza ko ari kubera iki abakobwa bidakunze kuba cyane bigakunda kuba cyane ku bahungu urumva ku bakobwa igituma bidashobora kuba cyane uri umukobwa umaze kuba wajyamanye n'umuhungu ushobora kugenda uri yararaza kubera ko uri umukobwa ejo canke igihe tuzokenera umugabo uzokera kurongorwa none mugihe wagiye uri yararaza bizoca biherera hehe mugabo uri umuhungu urashobora kwiyemera nko mwirigara ry'abantu barenga 10 urya mukobwa ngo jeje amaze kumurya ngo byagenze ukuntu kugira ngo waramaze kumurya urashoboye
naho bica biva. Uramaze kumva umuntu ariko arabivuga tubwira ukuntu babivuga wumva ukuntu umuhungu azavuga tusipoze ko Tiago ari umuhungu araje muri gara bo oya birashika urumva nawe mutu murabangugusa ugasanga muratiramye nk'ani mu kabari haciye haza nk'umuntu okay murabagenzi nka mwari sanse kwicarana muri witi muga muri set ari wundi umwe agomba acaza mu nyuma wowe undi razi ubwa nyuma asanze mwanyoye mwaryoye yashika avuga ati je mvuye mu bintu birebire mvuye gutagata nibiki mvuye gutagata mu bijanye n'igati rero weza niyo no tuje uzanye yamba uvuye gutagata wako mvuye kuyatamba n'umwana yankini yipica ngo byari bimeze ukuntu ati byari bimeze ukundi kuntu rero ngo byari biryoshe cyawibaza nati ukiyumvira ko ari bijumbura amateka ukabura byari kuduga no kumanuka hajya kuduga nivyo birusha canke kumanuka nivyo birusha nivyo birusha ariko byose birarusha byose nico kintu kubera kuduga urakoresha inguvu uraduga par force no kumanuka we bikuruhisha n'ivyaha ibihora binduhisha uhora uruhishwa no kuduga cyane no kumanuka ntago ndabibona kiretse ni wabinyereka wanje nzobona yuko kuduga ari byo bigoye kumanuka ari byo byoroshe sawa yes of course ko byikose uno muzi tubaye mu buzima busanzwe bwa misi yose na cyane cyane ko hariho byinshi byipasa na cyane ku bakundana ugasanga uno musi urakundanye n'umuntu uri umukobwa uri kurasororera umuhungu bakavyita guhonga urabona ko bari guhonga aho ni mu gihe umukobwa n'umuhungu baba bakundana kuri urabona ko ari guhonga apare y'umukobwa bari ko arahonga umuhungu canke ni kubera haba ari urukundo hagati yabo oya suguhongana gatoyi kubera ko yuko mu gihe umuntu mwumvikana mugakundana urashobora kumusororera urashobora kumwasira n'importe où mu kintu cari cyo cyose uri umukobwa ukamwasira kubera ko yuko umukunda kubera mu rukundo nta condition ari ngutegezwa kuzobura umubosi ndashobora kugukunda uri umukene kandi tugakundana rero sikuvuga ngo aya makuple yose tubona ngo umuhungu niwe wabatunze nyamba rero ufise wowe umuhungu aguha umwanya none wowe hagati y'umuhungu w'umubosi ataguha umwanya n'umuhungu w'umukene aguha umwanya wotora myiki umutora umuhungu aguha umwanya ko na wa muhungu akuburira umwanya ngo kubera business ziwe vomye yuko ugenda ukasira wa wundi aguha umwanya ukavuga ati naho ndamwasira ndazira ko mu mwanya twicare aranakujana nahana Starboy urazi umuntu ashobora kukurungikira 200 canke 100 kuri limikashe mugabo atamwanya atana 5 minutes ashobora kugoya kwicarana nawe ngo muyage kandi natwe abakobwa tugizwe n'ikiyago uri umuhungu dukundana utanyagisha umenga utuzi ibintu turimo rero vomye yuko wasira wa mukene mugakaguha umwanya ukeneye mukamarana umwanya wari wo wose ukeneye bavugunda kuvuga ngo mamuri ko murahonga suguhongana gatoyi oya kubeki natwe erega none kubeki nawe wowe dukundanye umengo nitegeko wowe kutegezwa kunyasira okay wowe nturi papa nturi mama nturi umuvyeyi wanje unyasira nkandi kubeki naje ntoshaka kukwasira urukundo ni babiri urukundo no gufashanya bisigura hagati ya mwebwe babiri uronse arakwiye guha uwundi kwiye guhundi bien sûr que oui nyambara umukobwa akijijanye imitima ngurumva ni namuhango babagenzi banje baca bantwenga no urashobora no kumwemvita mu kabare ukamwemvita hamwe n'abagenzi bawe yes uti ufise akanoti umusheri wawe uramuhereza bwira mushore gusangira nta byo guhonga biba birimwo bo wamuhaye wamwasangiye yes uko biri kose inyuma y'ibigano mwagiye murakora muri kumwe na R9 ndanaca cyane ko byavuga ko muri mu rukundo ndetse wagendura mwasira nkuko wabivuze yego mugurira impuzu amatraining ndamusohokana ariko mugurira yakabutura kumenga ni ikabutura aho yaruje oya zigerize rasanganywe pre uwo mugure nziza ariko moto dusumira ngo munyuma ngo waragiye urazimwaka nagenda zimwaka nyene nawe kubera ikiwazi yakoze kubera ikiwazi mwatsi kandi uri kuravuga yuko nkadona iPhone munyuma gatusanga njamanye n'umuhungu ucinyaka ariko uri kuravuga ko umuntu ushobora kumwasira none wumva umuntu mwasi ugaca umwaka umwasira mugiye muba mukundana mugamo mugihe abashatse kuzana ibintu byo guhemuka nawe ucuhemuka ucumuhemukira ukavuga ati rebe biravuye mu nzira inyuma ya R9 mbega Tiago abarizwaye hari ahandi kantu ari akandi kantu wubuye kugira basi tumenya ati burya rega Tiago tekira hariya kwa R9 yaravuye y'ubunye hari ahandi hantu yakubitsi kwa R9 naravuye ariko n'ubu ayo ngose ayo kuvuga asha umuntu wese dukunda yaje muri SERBIA hajya SERBIA iri kwiratwara abashiri benshi b'abantu yamaze kubura abantu batatu bamwe bigira muri SERBIA nta nabaye mugaje sinzobaheba ndabarinde bamaze bashikiyo bariko baraje akanoti kamaze kabiri bamaze baba diaspora
abasheri bawe bose baherere muri Serbia bahereye muri Serbia sinzi icyo bariko baraja kurondera nukuri bambariza nka wewe uwo gwa kanoti we ntago wojayo muri Serbia je nabonye amavideo nabonye umengo na amavideo y'agahinda ni ibintu nyene byo guca muri Srago ariko wemeye ko abasheri bawe baja muri Srago nero batansezeye kugira bashore kurondera ko batansezeye mugere bashoboye gushika aho bariko baraje ni bashike ni bon hanyuma baca ko gafaranga hanyuma ngo bariko barahukana ngo ni benshi cyane bawo donc je mvuze muri ntuze yiwanje ko batansezeye hariho n'abasezeye umuga kuva bavuye ku kibuga c'indege ata message nimwe barasura kuronka ntibarakwandikira mbega uzomenye umukunzi wawe aracabaho canke yafiriye muri ico gihugu Serbia uvuga ati ushaka nyene bakurongekera ka message basuvuga ati ndacahema ndacabaho ndacameze neza ntunambwira igihugu wabugezemo ntunambwire kuri muri rya shamba rya Serbia twese ngene kubimenya gusumbya ati ndacari ko ndahera ndacabaho iyo ni message bikenewe ku mukunzi wawe ubu bakunzi bawe bose baragiye batagusezeye none bakunzi nzi n'abantu benshi abakobwa benshi bako bararira sheri waje kuva genda sindaronka message sheri waje kuva genda biruko nuko none tuvuge barapfuye cyangwa barapfuye none abo batatu bose uzobashobora wewe wenyene uzobimenye ko ndabagenza kazima batazi nayo uzobaparika gute kazima diaspora kandi atanu wazi wundi nibazinanye ariko nibaraba kino kiganiro baraza kuvuga ati ko wavuze batatu Chiza mubwati muri abo batatu bijya bijanye n'ivyakazi ati bijya n'ivyo kwa ko turatwika byo kwa Starboy bamaze kuvyumva deja woti rero Serbia iri kwiratuma abantu bahukana sha Serbia iri kwiratera ibibazo byinshi abantu bose twumva ngo baciye muri Serbia aho usanga naye nari muri Serbia nkirango urabona ntunaherutse no kumubona ngira nawe nyine yaciye mugari nayo cyafira muri ryashamba nabona ryashamba nabona bamanuka ariko moto dusumira ngo nari muri Serbia yarageze ugiye hava fira yo nukuri kubera iki hava fira muri Serbia reka ntituravyemera neza yuko base bashitse muri Serbia bakibaho kubera ntibakija online kandi urazi yuko hari amantu nzaguma ama wifi aguma yakije none wowe umaze gushika hanze ntusubire ku murongo oya usanga telefone bazize bazigurisha kugira intéressé naba wasite mu Burundi oya telefone irashobora kugira telefone irashobora gushika hari ugasanga arayigurishije kugira kwiza ry'amahera bikaca bisaba yuko arondera yandi kugira kwandikira cyangwa ugasanga connection zahari ntiziko ziramumera neza tu kandi bakoresha wifi bakoresha wifi bajya ko baca badandaza amatelefone ariko nibaza urinzi uva mu Burundi uja muri Serbia ba wipanze ubu ufise prazo kwenda kudandaza telefone none warabuze ugutwara ntavyo nkeneye ariko ubishaka waragiye none uca wumva ko twese tujana na L9 L9 uwawe L9 ngari muri Serbia Imana ishimwe L9 ugeze muri Serbia ariko agiye kuca vyibuha ngira azovyibuha azovayo na bwa buhanza buzomeramo imishatsi hajya rero ngo bamwita gute uribuka kajya kazina akunda kwita Jongsina L9 abarizwa mu gihugu cya Serbia oya reka je ko ubimbwiye je naravyumvise kandi nawe ukabubivuze icyo ngiye gukora genzo murondera L9 nazomusanga muri Serbia mu Gasenyi ezomarana asha mu Gasenyi naho urabona hajyanye mugaje ruva bari muri Serbia vraiment tubatwe bari muri Serbia Ikatse tumurondere turaye ko atagiye namusabira zoshikiye ariko araje amahoro kuko ngo benshi baragongwa n'amatre benshi barabafunga oya icyo nzi cyo muri Serbia gushikayo na marame kirese uvuye muri Serbia akaja mu kindi gihugu nusanga bigoye ariko abaje muri Serbia no kuri bameze neza rero si bose baca bashaka kuva muri Serbia bakaja mu kindi gihugu kubera ko ngo Serbia nta mafaranga ahari Serbia n'agahugu gaciriritse niko bakunda kubivuga ushaka gupasa urugendo ukorera idolari L9 rero ishakira menshi sasa Jonks nawe numva ko bashaka kuyubaka kubaka izina ashaka kubaka izina no mu kanoti ubu tugiye kumwita diaspora L9 ashagiye kuba mu diaspora dusubira tutamurondera umu diaspora kuri Tiago bameze gute umu diaspora umuntu kugira umubone ko ari umu diaspora kuko hari aba diaspora usanga umenga niho bitaba diaspora ariko tumenye ko kuri wewe umu diaspora bameze gute nico ikintu ashobora kukwereka kugira umwite umu diaspora nyene mo kuri je umu diaspora donc hariho aba bajya bavuga ngo hariho abantu batukisha izina hariho ababona usanga bari hanze ego n'aba diaspora mugana abantu badashobora no kwikurijana Starboy hariho n'umuntu meme utamusavye na 100 francs kubera conversation mugirira ugaca wumva arakubaje turafise limikage kabonera kuronga ikihe nka 200,000 cyangwa 250,000 kandi ugasanga nta birefu ko ari kuvuga na presentation cyakubwira ati je ndagukunda ukuntu umeze ngomba ndakugura ifana n'izindi bwa usanga zizokwayaguza ukweze amezi abiri zitelefona ngo amaka video nyagupfa biruka abanyagupfana ubu video ku mitwe ngo maka video giriki
mugo gasanga baramaze kugusaba ka video nta n'inoti bikura baramaze kugusaba ka video ndabavuge bose bamwe baca kuri Star TV bavuge no bamwe bambwira ngo na ba diaspora bamenye kuri Star TV mu nyuma bagaca basaba ama video arabona hayi nimero bagusabye liste uramiyo liste kugira ndabimenye nzari kugira ndayikwereka asa kugira nanje liste yabaje abantu naguhaye nimero zabo rero ngira ngo kubera ko le fait que ko baba bari hanze ntuzi ko bari hanze canke bari mu mpimba uri muri mpimba ugakoresha code yo hanze numva twaba bikumbe canke iki rero baca bigira ngo kubera ko iko ntafise plus de 157 nina mwadikira umutima ucuduga namusaba video baca bikora cyari bazi ko nzoshaka nena urayiha nyambare wona yihaye azoca yipublish cyangwa uziha abarundi uziha bari mu Burundi uri mu Burundi yo saba video kubera iki kandi umwanya n'umwanya dushaka kubona mu Burundi urabashikira rega bajya bazisaba kubera bararushe barakumbuye ikintu none hariya nta biriyo babikura cyangwa babigura amafaranga kumaza kwigura urimi kumaza kubigura amafaranga batara sasa ino mu Burundi none ubikora baraca n'amahera ino mu Burundi video nyene iri en direct biba bimeze gute kuri wewe iri en direct tujya turunga ziba ziri en direct dukenerere video ziba ziri en direct ziba zimeze gute kuri tiyago boni video star basha kunefuna gutya tukarabana mu telefone gutya nagira nyene ndaza nyene iyo ibiri en direct uko aho sinobwa kubira en direct ibiri en direct kubera ko ni ikintu cyaciye muri telefone muga en direct nyene araza kuraba nyene mukabikora nyene muri nibaza ko ariyo twokwita en direct nizo ziraba mugarizo izo ni zikora kangahe namabanga y'umuntu nk'umukozi wiki mu kwezi uzikora kangahe izo zimeze uko ndakora urazidakora bamaze kuzikora zimaze gusohoka rero je ntazo ndakora uyerega ntimuca muzifata muca mubikora ku maso bikabaho nyene bakaca bavuga ati turi bandi ku kazi ariko numva ko nta mwaka wera utayikoze hajya wo mwaka nuhera oya numva wohera gastar ukomeye neza none curondera umuntu bita ngo umufubuzi yesa afubura aje ngumufubuzi nyawo ngo bameze gute umufubuzi none ntumva ko ari umuntu afubura iyo umuceri wapfuvye barawufubura nyawo nyene afubura gute turi kuvuga nyene kubigeme kuba ko usanga nawe we n'ukuntu ugana na poitrine ufise na physique ufise utazi gufubura ufa kuvyimba mwibarabara gusa utazi gufubura aje bafubura baba bameze gute icyo kurambaza ngo bapfubura baba niko mbaje nshaka kubimenya ko natavyo nzi uzobimenya ariko uzohura n'umwana w'umukobwa akubwira ati uramfubije canke uramfubura tuze turarondera rero ibigabo vy'inguvu kugira babigeme biwacu bariko barakora nibaza mu Burundi bazi bafubugwe neza tugire association asha mugira association kweri muze muraja muri gym y'abafubuzi haje bagira gym nibo bafubura neza diba twara ko ni sport mu byindereka abamenyere sport haje ngo bazikora gute starboy wigira umwana rero ko msi ntavyuzi oya sindi kwigira umwana kubera ko nyene hari gihe usanga nyene ni yata experience ndabifisemo wewe bigasaba nyene ko mbaza abantu wowe na experience bifise wapi ishaka nyene abani wari ukwiye kuja kuri kamera ukabitwigisha nkavuga ati ndi umufubuzi ntabwo uzozura twigisha ukuntu kandi two gukurikirana two guhizo like rega sha ushaka bamfunge asha cyo bikora utari nga mu Burundi igihugu ciwacu kirimwe indero nyinshi cyane n'imico kama kirimwe indero nyinshi cyane kandi reka tuvuga ati bubahwe abatwara igihugu ciwacu indongozi zacu ni nziza cyane kuko igihugu cy'u Burundi ni kimwe mu bihugu kitarashikirwa nk'ibintu kuko ndamaze kuja mu bigo cy'u Rwanda narabonye barafise ukwidegemza kuruta ko ngaha mu Burundi ngabo urumva igihugu ciwacu turacafise kakanu k'umutima nyene kuvuga karanga ati oya ibintu bishoboka akaranga ko kuvuga ati nta kubona umukobwa ari menya oya ivyo ntibikuye kuja public ntibikuye kuja muri public none gufugwa rimwe mu mwaka biragutosha ntawo bimenya ko ari rimwe mu mwaka canke rimwe mu kwezi canke rimwe mu ndwi iyo ni secret wanje mugana cyane rimwe ku munsi nakubwiye ati nta mwaka wohera mugana uzi ngo mu mwaka biba kangahe ya hari bakunze kuvuga ati ngo hariho kurongorwa neza no kurongorwa nabi urongorwa neza wewe jewe ndongorwa neza Jesse ndi ku mugabo nibaza ko barongorwa neza baba ariko bagawe Jesse ndaja ku mugabo urumva kubera mwiyiba ushuvuga ati ni nabi nyene kora mariage rero kugira bigende neza exactement rero maze gukora mariage no ucuvuga ko bagupfubuye kuko haje urafise umupango wa mariage bifitiye uburenganzira mariage urafise umupango nyene wa mariage vuba vuba oya none ko araba diaspora banyandikiye ni box bambwiye ko igano duruka gukora ati umwana ni mwiza tuzokora mariage
byace bigarukira oya rekana nabarya sha cyangwa urabasomesha cyane nyine ukabatwara mu bindi biharuro oya rekana nabarya mariage si competition kandi mariage si fête si anniversaire tujamo mariage ni ikintu gitegurwa mariage ni ikintu gisaba fondation rero ushaka kumbwira ngo ni mu diaspora ngo ashaka kugira mariage ngo urumva ucumwitako ashaka kuza mu Burundi kugira mu ikore je nibisanzwe nuko utasubira hariya nanje gatasigara ndakinize wanje mariage isaba urukundo mukayigira ukagumina ugasi wowe witeze kuzogira mariage n'umukobwa muzamukundanye kwezi kubwa canke amezi abiri birashoboka cyangwa umukobwa mwacenye muri Sirago niwe mukwiye kubana hari ufise mwacenye muri Sirago yo bagushaka jewe ntavyo wome Woca kunteranya n'abantu banje oya jaka kumumenya nyene ko yo bari kunteranya n'abantu banje kandi je kuri Star TV ndafite ndazi ko bagukunda kandi sana rero kantunteranya n'abantu kandi cyane numwe jewe mfise jewe ndi single uri single are you serious yego je ndi single are you serious I'm serious yes of course in Star TV on from Burundi East Africa turi kumwe na Tiago muraza kutubabara tuko turayaga kugira tuganire ibi nabiriya yarace mu buzima butandukanye kwa R9 no munsi ngo abashiriwe bose bahereye muri SERBIA ntago bariko baramuvugisha kuno munsi ko turavugana uwose akakubaza ati bera uri kurakora iki kugira nshobore gusupportinga ikintu cawe projet yawe ihari muri no mwanya nyene ni yawe woca umwereka ati je ndafise no project ko ndakora shira mu note ni projet ya business ni projet ariko ndakora ivyo wanje ko ndadandaza ibintu vyo wanje ya nibiki par exemple vya journalisme nabivuyemwo kubera ko ntamera menshi biriko biranyinjiriza rero nagiye mu bintu vya nkoresha intoki ziwanje amaboko yiwanje nkamenya ati nyamba nungutse iraguca tura izo ntoki zakumenga mubona zikora zirakora kumenga ziroroshe bararico zikora koreka rega nizikora kwisuka zikora kubiki zikora horoshe nyene ahoroshe ameze hatagira igufa nta gufa bafise hatagira igufa igufa ryo guhandere gukaguma ryo mpandanya ahantu ukora ahantu hatagumye atagufa rihari ukagira gute mera nk'ufata iyo micro twereke haba horoshe nyene donc ndikumvuga amahera ndiko ndakorako abavuye mu ntoki ziwanje urumva nayo mba nakore nkavuga ati ni 50,000 nayakoze muri commerce wanje mugana yiwanje watweretse gucukoroka gute kuri micro aho hantu horoshe twereke nko kuri micro horoshe hose wakora ushaka wakora gutya gutya ushaka byose byo hose ukakora wakora ushaka yes of course imani bayizagire cyane mwese ko muradukurikirana urumva yuko afise projet akoresha amaboko bisigura yuko ushobora kufisa kanoti ushobora gushira muri projet ziwe urumva ko yakoze journalism iranka ariko nibaze nuwoza mu nyuma kagwa kanoti gafadika kakubwira ati kora ndaguhemba yangaya wokora ntacyo vyo babitwara twavyiga ngomanza kuvyiga canke mutama hari ya atangurwa n'urudome yarakubujije oya ntabwo yakubujije oya twovyiga donc twivugana yego kuno musabano bariko baradukurikirana nakaye kajambo batekerera nka Tiago kavuye ku mutima canke abakunzi ba Star TV wabonye igikundiro bagukona cyane cyane commentaire wagira ronka mu bigano twagiye turakorana nicaye ikintu wobabwira nk'umwige bamaze guca kuri Star TV kandi yongeye kugaruka ya nk'umwige bamaze guca kuri Star TV kandi agarutse ubugira kandi nababwira ko ndabakunda cyane nabonye commentaire zanyu zo kufelicita zo kunyankoraja ama numero menshi yaranyandikiye ambwira ko mu nkunda nazo ndabakunda cyane mubandanye mumushigikira umu brother wacu Star Boy afise ingabirano arashoboye tumushigikire tumushigikire tugerageze kuguma dukurikirana televiziyo yiwe kandi jewe Swiss TV ifise aba followers benshi kandi byo bavyiza gusumba nawe ushize ko like yiwawe bakabandanya baduga ya na commentaire nyene mutazibagiye twayaze byinshi dutezanye imbere babakobwa ari bazi baradusunikira kanoti ya bazi barakadusunikira rero ariko arabo bishika abakobwa bakagaha abahungu imbere yuko dusozera mu nyuma bahebanye bakaca bakishyuza Star Boy na jewe nakubeshe neza na neza nizigana mukiniye N9 jewe ndakwasira narakuguriye igitanda uba mu nzu ndagupangiye wambara style jewe ndakurira ariko tugira aho nyene ariko mu gihe mukundana wewe umukobwa waramwasiye waramuhaye kanoti
hageze ko muhebana umukobwa akaba ari we abigiramo uruhara akavuga ati je ndaguhevye wa muhungu we aho naco no kwishuza vraiment naco no kwishuza muga mu gihe nzi ko ndakugura igitanda ngaca sanga ukiryamanyemwo n'undi mukobwa swate ndabaturira hamwe ndabaturira muri ico gitanda canke uravaho gaca soka wambaye iboka umwe n'uwo mukobwa kuko nta kintu kimwe ubuganza muri iyo nzu byose biba ari ivyo wanje nizo reje no gukinira mu gihe nawe mubana kure na kure ari nko mu gihugu cyo hanze nawe uri ngahi Burundi to utane tuzohura SERBIA bakidahura n'imisozi abantu barahura okay reka tuvuga ati uko biri kose bagushigikire nifuza bashigikira nanjye nifuza bagushigikira nifuza bazana kanoti bagahati hagati uramenyereye gisagara cya Bujumbura ndashobora gukura amasaha Dubai ndashobora gukura amatelefoni Dubai nkayahati yago hari akagenda kurondera abakiriya kimya ugasanga turarosa kanoti kugira tubananye gushigikirana kuko aba diaspora nico babereyeho ibihugu byose biratunzwe n'aba diaspora cyane kubera ko kajya kanoti bakora ari hanze baraza kakadushiramo ama projet aba tukayakora neza cyane siko none kandi waruberewe merci hajya nguseka neza yego murakoze cyane nta gasombe wariye uri agasombe uca kwibrosa kwanze kugira twaturune tuboneka kumenya agoma garagara yera dere hari umukobwa yavuze ati mureke kwitesha abo bahungu babakunda sha none sivyo mureke kubitesha mubahekeya mu bakunde babaye nyine byo bashaka batubwira ko abakobwa bahari ngaha mu Burundi abahungu ni moitié yacu none bibaza ko twese tuzorongorwa mu bitatu bitange uzosazira iwanyu tanga ivyo ufise muhekeya ya na cyacamwa kiri hagati y'ibiti bibiri yatunda ari mutaye nyene muri sabikanya nkakujya Adamu na Eva barisangiye suko se Yes, of course. My name is Mr. Starboy, Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Mr. Loving Town, Mr. Ubeshi, Mr. Home. Jene bigana bica kuri Star TV all the way from Burundi, Bujumbura, East Africa. Amahoro Imana bane namwe twari kumwe na Tiago mu mushigikire nanjye mushigikire kugira nkomeze gutera imbere, nkomeze kubona ibikorwa byanje bija kuri another step. Bandanye gutera imbere ufise igihumbo kimpereze. Hari byinshi nkeneye muri Star TV. Ariko byabaye ngombwa yuko ntazanda bivuga kubera ko nabivuze cyane ariko ntavyo naronse ariko nibaze yuko Imana yategekanije ko kizoba Imana yategekanije kuri Tiago ko kizoba nta uhagarika ibikorwa byiza Imana yateguye ku muntu kuko umuntu ataravuka deja Imana ibizi cyazoba rero uri kuriyumvira kugira nabi nka Tiago cyangwa Starboy ba wihenze cyane kubera ko Imana hiri irazi cyo tuzoba irazi ibibazo tuzohora navyo irazi amafaranga tuzoronka buri kintu cyose Imana ibahezegere mwese kwa komuna dukurikirana nga kuri Star TV bye bye ciao ciao ndabuba nine ntaka message twomuhereza hari yari aka message ndamuhaye ukazoronka amafaranga uzosubira ndonde kugira musebe mukundane atarose ntakuronde wabo mu diaspora uzosubira ndonde mugani tayaronka nta gice zo kubaza nta mimenyerano